Marikunda bro yajya sima abakoroni yari yihagaze ko imbere y'Ubufaransa bahizi nubundi batsinzwe guca Belgique gucugeze kuba kiyoboye kuri FIFA ranking ariko no munsi bariko baragwa imbere ya Israel tuvuge ko ni Israel yakomeye tuvuge canke kari Ubufaransa kari Belgique yasubima wanashima ntabwo bari karifye kugeza ko muri kano kanya mwitsinda barimo ni nabo banyuma wanashima Israel bakorotse Belgique oya Israel yakorotse Ligue yakorotse Ligue Rabanese Israel niyo yanyuma n'amanota ariko bayangana na Belgique niko mwenda w'ibitsendo gose Israel tuvuye ko aribo badugije ugwego canke ni Belgique yasubiye inyuma uravye no musahiri kiraja struggling ntabwo ibaye na qualifié muri Ligue des Nations ntabwo novuga ngo igihugu ca Belgique ni igihugu novuga ngo twotuka canke twovuga nabi igihugu ca Belgique mwino minsi kiriko kirahura novuga ngo n'ihungabana mu bijanye n'ingeno mugo wabo utunganijwe jo bundi Dominic Tedesco yereka aravuga ngo ni ryambere muri kariyeri yanje mpuye n'ibibazo nkibe baramaza ati Dominic Tedesco uhuye n'ibibazo ibi aravuga ati abakinyi bari suspend abakinyi bavuga yuko bafise imvune abakinyi badahari nari niteze ati ivyo ndi kubona ntavyo nari niteze kubona novuga ngo igihugu ca Israel mwabantu mwe kiriko kirakina mu buryo budasanzwe murabe mu myaka ibiri kurikirana Maccabi Tel Aviv no mugwi uzwi ku izina rya Maccabi Haifa ukongera ko umugwi wa Opel Tel Aviv ukongera ko umugwi wa Opel Beersheva iyo ni migwi yafatiye runini championnat Israel jewe ndayikurikirana nabonye match ya Maccabi Haifa no mugwi wa Paris Saint-Germain nabonye match muri Champions League irangiye nabonye match ya Maccabi Haifa nono mugwi uzwi ku izina rya Juve ega na Barcelona barakinye iriya sezo bari kumwe muri itsinda rimwe na Inter Domira na Bayern na Maccabi ego nibaza ko umuntu yo kwihenda kuri Israel nuwovuga ngo kino gihugu ni kibi mu mupira w'amaguru reka nze kuri match bahuye na Belgique mwumve Israel ni igihugu cagize possession ya 30 kuri 70 za Belgique Israel yarose ikarata zibiri z'umuhondo meshera nta gikondo kacari kirimo batereka umupira hasi kuri imwe ya Belgique bafise akanyezamu kameze neza cyane gakinira umugwi wanashima wa Bayern Munchen abantu barashobora kuvyirengagiza Daniel Peteles imyaka ni 24 aka gasore kazwi ku izina rya Daniel Peteles kavuye muri wa mugwi wa Maccabi Tel Aviv imyaka igera kuri 5 Beitar Tel Aviv niyo kavuye ngo mwumvi no migwi ibiri Beitar Tel Aviv na Maccabi Haifa bahanye umunyezamu akakanyezamu 2018 bari bagatwaye abavyeyi bakoma mu gwa Maccabi Tel Aviv bati gerageza ivyo vyose mutugeragereza uno mwana afise tara nkuko notwara umwana muri Musongati ariko muri Musongati baravuga bati mu ntunganyo dufise kano kanyezamu nikaza ko bakaguma ngaha anya kace kagenda mu mugwa Beitar Tel Aviv wanashima mu bakiri bato mu mugwa Beitar Tel Aviv kace gaca kaharonka amashance yo gukina inkino 44 mwizo nkino 44 inkino 32 zose karatangura bahita bavuga bati uyu mukinyi kiniye Beitar Tel Aviv inkino 44 32 agatangura Beitar Tel Aviv niwe munyezamu bagizo wa mbere bamwe mu bakadiri bo muri Maccabi Tel Aviv baca basubira kuri babavyeyi ba kagasore bati tureme ibiganiro ati do musore ni mu muduhe uno mupeti nuko kaca gakina sezo zigera kuri 5 mu mugwa wa Maccabi mu mugwa wa Maccabi Tel Aviv umugwa wa mbere mu gihugu ca Israel Bayern ihita ivuga ati wewe twakorose nta rukino rumwe karakina muri Bayern ariko mwumve ngo kinje muri Bayern mu mwaka wa 2000 mu mwaka wa 2023 wa mwaka nyene twavugiramwe yuko iyi migwe muri Israel yerekana bana batsinze ku munota wakoresha nota 86 wa mwaka iyi migwe yerekana amahiganwa ku mugabane wa Burayi tuzisanga umuhero w'umupira w'amaguru warabaye tucibaza ngo turacarindiriye ko imana y'umupira w'amaguru iza gutora bayo kuko
igitwamvuze iryo jambo tuzoza duharurira umupira mu mazina twumva ngo arakomeye muga dusanga ari ibihugu atamazina bifite muga bifite abakinyi beza. Israel ifise abasore bakomeye uno munsi gusumbya bari batanguye mu gihugu ca Belgique. Hariho exploit nibyo nagomba bakomeye gusumba bari batanguye kwa Belgique. Enda muri Belgique siniyaje kubivuga. Belgique nterifise Yuri Tielemans. Belgique nterifise Tati Castagne. Belgique nterifise Jeremy Doku. Belgique nterifise Kevin De Bruyne. Belgique nterifise Romelu Lukaku. Axel ufise Thomas Meunier. Iyo kipe agomba ikora ikimbere ya Israel yagiye mu Faransa tuvuga ko notari imbere mu Faransa ni batafashe cyane ni match batafashe cyane Syrie bisunze ko nubundi bataattack nubundi biri bubafashe bamaze gutabara bamaze kuva muri championnat. No bro, iyi match hagati y'Ababirigi na Israel nibyo Israel wabona ko ivyo bakora byose gutsinda ububirigi biragoye ariko baranganije n'Ubufaransa ndabira table Belgique basumbye amanota ngahe baranganya bafite amanota nebo amanota umwe ndawitsinda 8 umwe ndawitsinda 4 c'est négligence match France de 4 bi match yero guhuza abatero n'abirigi byageze gute nibakuswa kimwe gusa Belgique iri muhira Belgique iri muhira yakuswe n'umutero na kimwe kubusa ariko munsi Ufaransa bari kunganya nande na Israel gusa kubundi sivyo sukuvuga ngo match ari neglige. Ndibaza ko gendera mesha makuru byo muri Belgique nta muntu ari guta imfande kuri Tedesco ni bivanye na Swade n'abakirasi nawe nyene yavuze ngo Israel izikanganya n'ubu donc Israel mwiza ngo kuri uno mugwi Tedesco ngo hari ngo ndachari je reste la bonne personne pour l'équipe. biba byansa ariko arivugira ngaho umugabo azwi ku izina rya Lanben Shimon n'umugabo nakunze cyane kuva mu mugwi wa Larnaca yafashe Larnaca n'umugabo muri Chypre hariya kwa Early Masoro hariya yaciye kakizigenzwa equipe nationale aravuga ngo nimba twifuza umupira urimo inguvu uzohindura izina rya Larnaca ahari imigwi nka Iron Masoro nk'uko wabivuze n'indi migwi itandukanye nuko tuzanamwo abasore b'inguvu azana Facundo Sanchez ni umwe mu basore yari yigaragaje cyane muri sezo ya 2021 ari mu mugwi wa Panathinaikos ni umwe mu migwi murabe sezo 2020 na 2023 ubu DJ equipe Olympique de Marseille kuza muri UEFA Champions League playoffs neza cyane afata agasore kazwi ku izina rya Bruno Gama nuko mvugara agasore kandi ari gisore amwumvisha yuko yova mu mugwi Aris Thessalonians aho yaramaze imyaka igera kuri 4 amubwira ati nuze mu mugwi wa Larnaca. Ben yaravuye mu mugwi wa Larnaca uyu munsi ni sezo ya gatatu kuno mugabo azwi ku izina rya Bruno Gama n'umunya Portugal amukorokanye muri Larnaca n'umugabo yafashe umunya Hongria azwi ku izina rya Adam Chuso yari yarakiniye imigwi igiye itandukanye nka Bihveren Pogon Sejkend umugabo muri Pologne ukomeye cyane Hajduk Sprint imenyerezwa na Gatuzo inshuti yanyu na Gatuzo iriya equipe rero ubundi abantu bo muri Bubete nabahaye twabahaye squad itsindwa fuminganya iriya ni Beneva koze mwako iriya equipe ya Hajduk Sprint yarakubiswe ryari kare equipe ni nzima yarakubiswe hariya muri Croatia yarantawuri tikere kare vapasi iyo Larnaca yari yarayirondeye umusore yarakomeye cyane yaramaze kuva sezo 2017 niho yinjiye mu mugwa Manchester City mu mwaka ba Brahim Diaz baza kuba bagangurira ko kuko barabanye na ba Brahim Diaz barabanye na ba Phil Foden kakina ku ruhande kagakina nimero 2 ba Phil Foden bari muri E18 ya Manchester City bari muri E16 ya Manchester City bari kumwe na ba Brahim Diaz uno mugabo niwe yabwiye uyu musore azwi ku izina rya Alpha Dionku ati we nukuzana muri Chypre kandi ugakina umupira muzima mu gihe umugabo azwi ku izina rya Dionku yari yarakuwe muri Man City burya FC Barcelona yaranarondera Brahim Diaz muri Man City ariko Real Madrid iramutahira nyuma yo kumutahira
FC Barcelona yatoye kariya gazo kuko Phil Foden wadugijwe mu mugwa bakuze ni Man City ya Sambos hanyuma Brahim Diaz aje muri Real Madrid Alpha Dionk aje muri FC Barcelona Alpha Dionk saison 2021 inje muri Barca Athletic akina n'umwaka wa kabiri yakinye muri Barca Athletic match 16 match 23 mu mwaka we wa kabiri uno mugabo ahita amubwira ati mon frère ingoma mugwaye keraranaka bamwe ivyo vya Barca Athletic aho rero narinciye Richarlison nukukwereka ko abakinyi ba equipe ya Israel ubushobozi bwa Dominic Tedesco n'ubushobozi bwa Ben buratandukanye cyane Ben afise ijisho Simon Samaneza Shimon Ben afise ijisho rishobora kumurika wa mukinyi afise agaciro ataravye imyaka afise ahubwo akaraba ivyo ari karakora forme di moment nico kintu abamenyereza benshi no munsi babuze arakuzana ufise izina mugabo genda ukaraba iryo zina ivyo riko rirakora ni ibi uyu munsi biragoye ko babwira umugabo umuntu akinira Barca Athletic akina muri match 30 akina match 23 tukamutwara muri Chypre mon frère yarakiniye Man City bigoye pe joueur de formation Man City sinumva n'ikintu ubona muhendesheshika n'amafaranga yakinanye na Phil Foden yakinanye na Brahim Diaz tuvuga ari project nziza ya Ben yoba yamweretse reka tuje mu bakinyi ba Israel wumva harabamenyereza bateye ubwoba mu frere wewe uko ari umunya-Israel yamenyereje Chelsea Israel sigihugu c'Imana ati igihugu c'Imana nta gihugu na kimwe kitari c'Imana c'isezerano duhere kuri captain wabo yarose amanota 8 n'ibice 2 captain afise imyaka urumunsi captain wa Israel afise imyaka 31 ni n'umunya Ethiopia buriya bamukubise passport baramubwira bati ingo muri Israel umwami we wanyu yaraje aragendera Salomo abona inganje ya Salomo iteye ubwoba ahita amubwira ati gerageza umbyare ko n'ikibondo ngitware muri Ethiopia ati we twaracanze amaraso bahita bamukubita passport umugabo azwi ku izina rya Eridasa ni n'umunya Ethiopia ariko asanzwe ari n'umunya Israel uyu munsi ari mu mugwi witwa Dinamo Moskova mu mugwi wa Dinamo Moskova ni mu gihugu c'Uburusiya mu gihugu c'Uburusiya akina match zose kandi mu witwa Dinamo Moskova numwe mu migwi ikomeye noneho nuriya mwita Dinamo do Moscow ndibaza uri mu kibanza ca Dinamo Moscow Dinamo Moscow kwa ca kane muri kano kane uri mu kibanza ca kane bafise amanota 53 umugwi uri mu kibanza ca mbere ufise amanota 57 bazigamye ibitsindo 9 umugwi wa mbere uzigamye ibitsindo bigera kuri ya equipe Simbi 25 ya equipe Simbi kabisa Israel Simbi Israel ni nziza cyane Dinamo Moscow barakina UEFA Champions League tugende ku gasore ahubwo vuga ngo mu bakinyi bose 11 batanguye bose bakina Champions League ego kuko usanga ari Maccabi Tel Aviv Maccabi Haifa Maccabi Haifa Dinamo Moscow Dinamo Zagreb Dinamo Leeds United hariho Saint Zenit harimo kinyi wa Zenit Saint Petersburg bafise Axe irimwo Axe ya batatu Solomon kuva muri Leeds United bagaze neza muri Championship bagaca bagira igisore Gondorberg gikinira Maccabi Haifa bagaca bagira basore bamenyeranye cyane Nehemias ari kumwe na Razi Shlomo ni abasore bose bakinira Maccabi Tel Aviv bagaca babakompanya ko experience ya Eridisa captain wa afite imyaka 31 yakinira match cyane ku munsi we bro ufashe Leeds Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv na Dinamo Moscow inyuma ku basore bose baronka umwanya kipe Simbi raba basore bamwe raba bane bo hagati kuvuga Israel ni musuzugura n'inzima cyane raba bane bo hagati mu kibuga nabo ni Maccabi Haifa ni Ferencvaros Red Bull Salzburg hamwe na Maccabi Tel Aviv umusore ameze neza no muri UEFA Champions League burya afise ibitsindo bibiri muri Strasbourg Oscar Group match zine derby in pass decisive mu nkino 18 tuti komisiyo confond afise uruhare mu bitsindo 5 nako mu mikino 10 amaye gutsinda ibitsindo 5 atanga passes 5 mu nkino 18 saison 2025 saison 2026 ega ni watsinze igitsindo yinjiye avuye kuri bench ugacongera n'usore muri Europa
harya Francfort ni muri Europa League. Francfort ni muri Europa League. Nagiri mu nama conference kumengiri mu nama bafise iri mu nama bro bafise iri muri conference league bafise uriya musore do formation wa Europa League bro muri Europa League baherezo kutwa Dinamo Moscow bine kubusa bayisanze muhira bakuze Dinamo Moscow yaba nako Dinamo Kiev bayikubise muri Ukraine kwa ba Dominique Sobozrai bakongera bakagira umusore wa Maccabi Haifa ameze neza cyane Nice yagiye yo kwa Ferange iva yiriye kimwe Nice yabanyanye none iyi equipe genio yanje Israel kapitene nimero 9 wabo Sirai kuramuzi Dini Dawidi ashobora kuba ari we mukinyi ameze neza uno mwaka match 12 urare mu 12 padesive imwe uhara mu 12 match 12 urara mu 12 muri Israel match 9 bitsinda 9 passe decisive imwe coupe toto match imwe igitsindo kimwe Conference League match 2 igitsindo experience do 28 kipe simbi kujuzana ababirigi bavonikishije onze yabo ababirigi bari koresha uraza umukinyi ko atanamara na match kenshi uno David nyene ku muri equipe ariko ageze mu bitsindo nk'ibi na match atazima kenshi arasohoka cyangwa kenshi arasubirira bahizeje kubona dufasha ndetse na Edi batwereka equipe ya Israel bariko barahura n'ububirigi ku munsi ku mugoro ku munsi w'ejo Yitware nagase avuga ngo imvune nyinshi ziri muri equipe nationale ya Belgique tinizo ziko ziratuma uno munsi bataronka umusaruro umfashe turabe mu nkino nka zitanu bariko gukina batsinze urukino rumwe nyine batsinze guca Israel kwari urukino rw'ibanza batsinda 3 kuri kimwe hari muhira ariko bakina n'Ubufaransa batsinda 2 kubusa bakina n'Ubutaliyano bibanganya 2 ku bindi bakina n'Ubufaransa batsinda 2 kuri kimwe bakina n'Ubutaliyano buheruka bubatsinda kimwe ku busa eske izi nkino zose bakinye mu zino zitanu abasore ntibari bahari badoko bari bahari uretse ningira ngo nka Kevin De Bruyne niwe twabonye yavunitse akamara igiringo kirekire uno munsi Bufaransa n'abasore ba Israel kuva Rizi kuva Maccabi Tel Aviv harageze ko boza gutera ubwo abasore bakina Arsenal barendo tosa n'abandi benshi batandukanye bakina muri za Aston Villa duheruka kubona match nziza y'aba bagabo kuri match bakinye n'igihugu cy'Ubutaliyano banganya 2 ku bindi iyo match duheruka kubona ba Leandro Trossard bitwara neza mbega Trossard muri kano kanya wamukinyi kweri no ngo muri Arsenal ari kintu gikomeye ariko arafasha ngendegwako ni wa mukinyi ariko inji yasubirira mbere na mbere uravye aba ba Kevin De Bruyne tubona Kevin De Bruyne ubuntu ariko arakina mwino minsi asa n'uguma mu mvune ahanariya Jeremy Doku tuvuga Jeremy Doku uravye match ariko arakina muri kino gihugu c'Ububirigi baramuhinduriye poste kenshi usanga yibereye ku ruhande rw'iburyo umusaruro simwisha ariko aratanga muri kino gihe muri ino equipe ya Belgique muri no equipe ya Belgique no vuga ngo ariko nakatara equipe igihe batsingo n'Ubufaransa 2 kubusa Kebrini yarahari Pena yarahari yakinye yari meze gutega Amadona na Jimmy Doku Batiemens bose bari bahari nibaza ko Ubufaransa equipe sinziza kabisa sinziza individuality reka kubiharura kure nemuzi erega nuko equipe s'abasatrice hera muri defense y'ababiri hariyo bande na Axel Witsere bafise muri izi nkino zose izi nkino zose na Thomas Meunier bafise uruhare rwa Thomas Meunier muri equipe y'Abafaransa y'Ababirigi rutandukanye n'uruhare rwande rwa Yuri Tielemans Mangara ntabwo bamuzana imbere ya Thomas Meunier Mangara numukesha bava gashwa shwazi ibiri yo none uno munsi usanga witwa ngo Theatre hamwe nande na Woodface Theatre yo muri Frankfurt equipe iri kubura nova nk'icyo no kwita shaka mu bireke reka tuduge hejuru turabe ababirigi duheruka batsinda ibivango ibitsino byinshi reka tuze batsinda Azerbaijan muri ndavuga mu kwezi kwa kaga mu kwezi kwa 11 ku mwaka weze bari bafise ndi byatsinzwe nabandi Romelu Lukaku nawo ku munsi wejo nabwo ni yari ku munsi wejo wasanga ababirigi bafise Jeremy Doku ameze neza Tati Castagne Kevin De Bruyne Jan Vertonghen equipe batsinze ibitsindo 5 kubusa raba international friendly game banganya bibi kubindi n'abongereza abongereza bari kugwirirana muri systeme ya Gareth tabaho Southgate bari bafise ndi yiri axe witwa Jeremy Vertonghen sivyo no bitwa Zeno de Baste kipe imeze neza namusabirigi
abirigi bari guha n'ikibazo ca projet n'abakinyi babo bari kubura urakoze cyane barakuze cyane harimo n'abakinyi banagumura abandi ya bien sûr ukongera ko nama nabivuze je nije nkunda kubisabira ntiyamara tuze twigira no mu yandi mashampiyona twivugira amakuru ya shampiyona umunsi umwe Chelsea niyo nigeze kuvuga twivugira amakuru muri shampiyona ya Brazil brongo buraya baki ne ubutanguye kubibona wabonye ingene za Venezuela ziza zikamomora Brazil wabonye ingene za Paraguay ziza ahubwo mwari mukweje kumpana ka Paraguay nta stati wabonye mbere yuko Paraguay ize gukina ndi kumwe n'abasore ba Paraguay nashize ko n'abavandimwe banje bari ku murongo barindire kwinjira muri stade ntavyo mwabonye Paraguay igenda gukubita Argentine nukuri vy'ukuri hari umusore ushobora kubona muri shampiyona ya Brazil ukavuga uti uyu iyo akaba yorose amahirwe yo gukinira Chelsea ni Enzo Fernandez siyo bariko barava none ukavuga uti uyu iyo akaba yorose amahirwe yo guhagarara mu mugwi witwa Anderlecht canke mu mugwi witwa Club Brugge FC Barcelona yofishiye amasi za kumurondera ariko amahirwe ni kindi kintu gikomeye cyane amahirwe ni kindi kintu gikomeye cyane hariya rero ico ndakundira ntushobora kuzura Messi ngo bigire ko ivyo shaka baranagutera inkonshi bari abana babari hariya banse nigaruka jya Neymar Junior muri president wa Palmeiras aravuga ati Neymar nawe nora ingene umukinya shika akina atazi mu bitaro ino si primeri twe dukeneye umukinya aje gukina panaje mu bintu byo kuyayata kubganje rero championnat y'igihugu c'ububirigiremwe ba Marco Weymans abakinyi novuga ngo batakiri ku rwego gwiza championnat y'igihugu c'ububirigi ntigiproduiza ba Romelu Lukaku mugombe muraba subira duhe Gipiriye Pro duhe uraba uce umfasha ni giki kiriko kiratuma uno munsi tutabona bubirigi kuri scène international tutabona championnat ya Pro League iproduza nkuko yaproduza ba Kevin De Bruyne ba Romelu Lukaku n'abandi batandukanye ni kimwe Trump ari karanga igihugu c'ububirigi cyatewe n'abanyamahanga beshi hama babirigi nabo German ari mu bubirigi twaze tunaganira Eddie arambwira ati ndiko ndarota kuja muri Amerika kandi yavuye mu Burundi ati maze nk'imyaka 5 ndiko ndabigerageza kugira ngo ndabe yuko vyo nkundira kugira ngo shike muri Amerika ruvuga ngo igihugu c'ububirigi umurundi ari yarakubwira ati hano ni Bujumbura man Murundi ari arakubwira ati hano ni kumutakura Murundi ari arakubwira ati hano ngo muri bisi kirundi kirakubye gakubitwa fresh ayo munyarwanda akubwira ati bro iryo garo risize ngaho wonye atabonye barari gutwaye ati none se bigenze gute tuvuga kintu yitiri ko risha football ya na kantu cijejemo kugira basi ndakubwire ngo mu myaka 10 igihugu c'ububirigi uko cari kimeze uyu munsi siko kikimeze caratewe n'abimukira benshi uri bukubirigi bwa 2014 mupira bakina noneho muze muraba equipe yaciyemwo ba Caicedo na ba Kaurumitomo ni club ivukana na Brighton and Hove Albion ni Union Saint-Gilloise mu mwaka w'ejo yatwaye igikombe mon cher ami club ya mbere izigamye ajya ni Antwerp niyo ya mbere Genk niyo ya mbere mon frère ro gente no mwakuza niyo ya mbere no mwakwezi equipe yatanga akazi Genk imenyerezwa na Torsten Flinki abaye muri Genk yaraciye mu mugwa abantu reka weekend baze bare kuja kondera amafaranga muri za Real na Barcelona uyu mugabo barondera amafaranga kwa Genk barondera kwa Ferencvaros na Maccabi Haifa uyu mugabo equipe twabonye sinzabiki mumbirizi uyu mugabo nyuma yo kuva mu mugwi wa Hamburg awufashije yari kumwe na Hamburg sezo ya 2011 uyu mugabo yaje ko asimbira gato mu gihugu ca Chypre mu gihe rege mu Budagi avuye mu mugwa Basel mu gwa Mohamed Salah buriya yaramenyereje no mugabo Mohamed Salah donc yahere mu Budagi muri Ingolstadt ava muri Ingolstadt amenyereza Mohamed Salah mu mugwa Basel ava muri Basel aca mu gato mu mugwi wa Hamburg ESV ahamara imyaka 3 aca asimbira muri Chypre ava muri Chypre yisanga muri Autriche mu mugwa Australia UIM aja muri Grasshopers asubiye mu Busuwise acaja kumenyereza gato umugabo azwi ku izina rya Iniesta mu mugwa Vissel Kobe ava mu mugwa Vissel Kobe acaja muri Liga FC aduga Students mu gihugu c'ububirigi uyu no mwaka we wa mbere muri Genk
birumvikana yuko ari umwe mu bagabo bafise experience. Then ariko arakinisha systeme y'abakinyi 4 2 3 1. Afise umukongomani arondegwa cyane n'imigwi itandukanye, Joris Kayembe Ditu. Afise umukinyi azwi ku izina rya Mate Smets, nagasore novuga ngo kavuye mu mugwa Set Dance bajanye arakazi 2023 2024 bari kumwe. Afise umugabo wo muri Axe yitwa w'umunya Nigeria reka afise ubwene gihugu bwa Espagne, Mujahid Sadiki Arius, akina match zose muri Genk. Uno mugabo nawe abaye muri Genk imyaka igera kuri 6 kuko yahereye mu ba event ye. Afise kandi umusore aca ku ruhande w'umunyamaroke Zakaria El Wadi, ameze neza y'imyaka 22. Zakaria El Wadi ariko aravugwa cyane ku mugabane wa Buraya bivanye n'ivyo ariko arakora mu mugwa Genk, yavuye mu mugwa Molenbeek. Afise kandi umusore azwi ku izina rya Ibrahim, umusore azwi ku izina rya Ibrahim, n'umusore akomoka muri Mali. Sinzi ko mwumvikana ndiko impamvu nza muri bisinzi ko mwumvikana cyane pe. None sa Belgique nimba umugwabo wa mbere harumunya armubirigi murumvamo wapi muri Genk hari numva kari babasore babimupira yitwa Mate Smels yatumwe ko muri equipe nationale. Ibrahim Asoli Bangura abafatiye runini cyane, amaze gukina match 10. Uno Bangura bamukuye mu mugwi wa Molenbeek w'abatarinze imyaka 21. Bafise kandi agasore kazwi ku izina rya Brian Hein, imyaka 27, nako kakuriye hano nyene muri Genk. Bafise kandi agasore gafise ibitsindo 6 Jan Starkers, nako agasore kakabirigi. Bafise kandi agasore kakanya Sloveni Slovaki Patrick Shrovaski, amaze gutsinda ibitsindo 4 mu match 13. Basore sino kuri kwa ndiro je ndibaza unaravye no muri liste bafise muri equipe nationale yaki harimwo abakina muri no championnat ryo mu Birigi babiri gusa. Bagine aba defenseur babiri banatanguye hanze ni witwa Sardera kina equipe ya Anderlecht, na kano gasore ka Mate Smets kakina equipe ya Genk. Nibo bakinyi babiri gusa bakina muri championnat ya Poli mu bakinyi bose bari kuri fedo match ku rukino bakinyi na Israel. Bo ni Birigi nizira ko nkuko tuje ko tunabigana no munsi ubona ko muri football basa nkaho bateye basubira inyuma basubira inyuma nk'ibirenge. Bafise akazi kenshi gukora rero, gutsindwa na Israel kumara inkino 5, utsinze urukino rumwe mu nkino 5, watsinzwe 3 ukanganya rumwe gatsinda rumwe. Birumvikana meme sinubwo no munsi tuvuga ko hari imvune nyinshi, nabo turabwiriza kurabisike kugeza muri kano kanya championnat yabiri ku rwego ruhe kuri niveau européen ku rwego ruhe uzwe gusanga muri ya championnat tudahura ngo muri 10 ya mbere 12 ya mbere championnat bisa nkaho yasubiye inyuma. Ariko no munsi nubwo equipe yobigikira kina muri Ligue des Champions Europa League ni equipe yo mu Bubirigi, nibaza ko nabantu bakibavuga ngo equipe mu Bugiraza guza gutsinda equipe ikino Marigi no yoba West Ham no yoba equipe zo muri Premier League Aston Villa cangize equipe nka za Stade Reims zo mu Bufaransa, nigakebo kwiyumvira ko equipe mu Bubirigi yozigatsinda equipe mu Bufaransa. Nuko rero bariko bakina ku mugoroba ku munsi w'ejo muri Ligue des Nations. Ariko